James kore kutigeze mwabagabo mwenjewe ahantu mungeze sinzi no kuno bisobanura kutakimpara po. I'm sorry nukuri nakubeshi byakazi biragoye twahuye n'ingorane zikomeye cyane. Bababwiye ko kuva ryari akazi kabakorosha twese tugira ibibazo kugira tubone amafaranga ariko nje sindamenye ikibazo abanyafrika bafite. Nakwigishirije umwana ariga namwigishije imyaka 4 yiga mu Bwongereza ariga arataha akugeraho n'amahoro. Ari iki kintu kimbabaza kugeza isaha n'umuhungu wanda muhamagara ntagifata amatelefone yanjye. Assalamu alaikum. Sasa ndio mshika wepo. Bo. Ni mugenzi. Mugenzi friend of that family. Oh. Ngirango nabyishwe muvuga ko kubera nabona umenga sanuri n'uruhego ariko bashobora gutanda cyo kumutaha. Ndumva sinoroha n'ingufu zo gutaha kubera ko usibye kuba ari n'umugenzi tumaranye igihe kinini yatutse nanye kandi amuza ari mu bibazo byinshi. Oya narakimwe butaje no mwita kuko bon naho namusanze hajya nkamutora kujya bisanzwe no mufasha na kimwe no mwitaho urashobora gutaha kozoga kumura bicu kuntameze basi nkungira inojoro ko basi ngiye gushikaho yikangurira basi akondisyoke uhisemo kurara hano umenya yuko urarama hano mu ntebe makusi kuko twe naho dufite twashira abashitsi b'abahungu. Mbere hajya witwa nitwa Jo. George ou bien Junior ariko wanamagara Jo. Okay. Wa muhungu we ndakwizeye ariko tukagusanga muri shamba umenye yuko 25 muri prison we witeguye. Nuko uramfashije cyane. Umwana wanje ego ararangije master kandi warakoze cyane gose. Ariko nuko nabikubwiye ni ingorane zo mu kazi. Kandi akazi kose kagira ama risk. Kandi ibyo byose byatewe n'abaje bahungu baje kuko nibo nkoresha. Rero barasoma gato bituma business itabana kugenda neza. Nukuri ndakwizeza yuko hazita mu minsi itari neza cyane. Usubira mu yandi mahirwe. Je business ndazimenyereye kandi ndazi neza ko bizogenda neza.
n'ubundi niko sajya habaye. James. Really? You guys, what's wrong with you? James, wibagiwe ko na bank harimo share zanje. Wabyibagiwe? Nashizemo share kugira ngo business yawe itere imbere. I'm so sorry. Habe na bank sinzi byayo. Nkweza amahera y'imizigo kandi ibintu bihenze sinzi byayo. Urimo kunsobanurira ngo ibintu ugiye kubikemura just like that? Give me last chance. James. Please. Angel. Mama higo ya nyuma. Give me last chance. Ndakwemereye ko ibintu bizogenda neza cyane. Nukuri. Kandi ndazi ko twakuranye neza mu bishize. Ako ni vile ko nibizokurikira tuzokurana neza. Reka ndakubaza. Mu bintu byose nagukoreye n'umuryango wawe. Nzungukira. Okay, ndabyumva. Okay, ushobora kunsobanurira impamvu umuhungu wacu cyitaba telefone zawe? Ari mu biki ari? Naramureze. Cyane nabikubwiye neza. Ndabizi. Yagendesha mu imodoka zanje. Ndabizi. Ndamishurira. Yego. Imyaka ine. Myiza. Ariko byose ndabyumva. Ari mu biki habaye iki? Ariko nibaza yuko ujya arakuze aragize mu bigero. Nibaza yuko turaganira business. Kungurane zahabaye zo guhomba. Nibaza yuko ivyo byo kumenya yari nibaza kwitajanye. James, stop. Okay. Business tuzishire ku ruhande. Ariko even your son is my business. Niba utarubizi. Umuhungu wanje he's your business. Bakubwiye ko na investinze mu kintu kitishura. Ya. Sindagutahura. Uzomubaze. Hanyuma ikindi nacyo niyo mpamvu naje ntanavuze. Already ndamuhamagara ntafata telefone. Nawe ntariko imparaporo so nahisemo kwizera. Nze ndebe mwese byo muri. James, you guys, I think I'm done with you, but I give you last chance. Mama, buri munsi mu gitondo uzinduka imbwirika ngo. Devo mutwe wawe yaraye ko. Mutwe yanje shinzo kumenya yana nabwo yatasha. Noshasi ndabikubaza. Je naherutse ndi kumwe nawe mu kabari. Hari mu kabari nta muntu usezera undi. Arambwira ngo aratashe. Natwe twageze hano mu rugo mama. Mbaze nde none ko mwagiye mujyana. Twagiye tujaye kuri ni muntu mukuru, umuntu mugeza gwa imishinga nyiri. Evura ntera makenga. Mama, reje nango ndi na polisi. Shaka polisi abari gushakira umuhungu wawe uri kunyumva hama igisigara mwe twagiye kandi we ntandero twagiye.
Amilia. Amilia. Amilia, please, nyumva. Joya. Wara ibiki. Nta kimwe nagukoreye. Sije nagukoreye iki? Waje kunyambika mu nzu yiwawe. Amilia, abasi muri waje. Joya. Umviriza icyaro nyumviriza. Please, nyumva. Joya. Nina nakubwiye yuko atamuhungu n'umwe mwiza hari. Ariko aho wokwicaye ukanyumviriza. Uri kurandenza ibyo. Basi nyumviriza basi umunota umwe gusa. Amilia, umviriza sibyo? Dedeme nakumva. Urumva ejo mwijoro sibyo? Ejo mwijoro nagusanze. Ntambaye. Amilia umve. Ejo nagusanze wataye ubwenge mwibarabara. Sibyo? Wasanze ntambaye. Ujimara mucumbi wawe. Si mucumbi wanje hano si wanje. Ni kwanje nabo nanjye turi bangahe. Amilia please nyumviriza. Amilia iki? Amilia. Na Bella. Ibi ni biki? Birafasha. Amilia, uretse joy wabaye. Oya. Amilia umviriza icara hasi umvirize. Humura. Amilia icara hasi. Humura. Sebe. Humura. Bella oya. Bella oya. Tenda bisabye tuze basi twicaye basi nakubwiye. Bella oya twicaye. Ndabisabye basi twicaye. Tekana Joe gusigurira ndakwingiza sibyo kuko je nagutoye muri kumwe na Joe en fait nonzi ibintu byose reka adusigurire twese ndivyo zotamutara ariko si umwasi wawe. Amilia. Naje nafise igitanda ariko narariko. Nkagira inzozi nziza. Nkagira n'itiro ryiza. Ariko umutima wanje wananiye kwihangana kugusiga ngaha. Ndavye n'ingorane wahurimo. Nemera kuranga. Ijoro ryose narimaze senga Imana kugira ngo basi wikane subirako. Imana ishimwe kuba uramutse amahoro. Hama Bella. Tubandanye mumufata neza Amilia. Ntabwo byagafise. Nkuko wari wanondeye. Nkuko wanondeye umusetse Amilia. Shobora kuzongera kubona nimero ni yandi nyine. Amashinda gusarukira tuguma tubana hano uko ageze tubanira na mama wenyine twama twibaruka n'amayirungu tuzi nibarira namutse akoze wow like you Amilia kukeshi iyo nkubonye nibona nambaye ibyera ibyo nakoraga nkabyibagirwa nkimuka mu isi nkajya mu yanjye.
naramubwiye ko bari hasengisamire iyo nshaka ku rutonde rumwe n'abandi sawa okay. Allô? Oui. Ego. Igeze Dar es Salaam ugeze. Bivuze ko turimo kuruhuka umushoferi wo kurenza. Sawa. Ego. Mugize neza rero. Musinzi. Ego sawa. Okay. Sawa rero. Ni sawa. Ego, nkuko rero nabikubwiye ngira ngo wabibonye aho hanze turafise aka entreprise gatonya kariko karakora mu bijanye no kotsa imiduga. Nabona umengo nimba bitekugwa nabi ko no guha akazi yarabutse icyo kintu mbona umengo ntushobora kugufasha. Ahubwo ngo warukoze cyane. Nico gituma rero nakubwiye yuko niwiyumvira uzozumbwire ndaguha akazi. Nta kibazo bakemera ngo kumfasha. Niho tugitangura ibijyanye n'impembo nabyo ndibaza uzoshima ntuzogaye. Murakoze cyane. Igikuru no gukorana umwete. Urazi yuko narakubwiye sinzi icyatumye tumenyana nawe. Mbure ngo Imana hari icyo yashatse kugira tumenyane. Sishobora rero kukubona ngo ndeke kugufasha. Uri umwana w'umwigeme ndabizi biragoye. Ariko ubuzima ni ukugenda sivyo. Yego. Ndibaza rero muca mutangura akazi ryari? Ejo cyane. Rero twoza bibaye bishoboka. Sawa. Hama